Yes, amahoro nshuti bakunzi ba Niosel TV muri mu Burundi mu mahanga tubifuje amahoro y'Imana bivanye naho muherereye kuri muri kumwe na Beni bihande kamani Arkeni. Yes, nkuko tuma tubikora twazo dukengurikira Imana hama dusubira dukengurira mu bakunzi ba Niosel TV. Yes, kuri umunsi rero mumbona ndi mu gisagara ca Bujumbura ibintu bigize imisi biba nuvuga mu ino nuvuga ku ruhande gwegere Tanganyika aho benshi bakunze kuvuga ngo ni mu Kajaga baravuga yuko amazi yuba yarateye yuba yarinje nuvuga nuvuga mu banyagihugu amazi yari yarateye arinjira mu mazu bivanye n'ukuntu abantu bubatse aho gushikaho begereza nuvuga ikiyaga Tanganyika aho gisanzwe kigarukira. Yes, kumbere turaza kuyaga vyinshi kuko ni benshi bataye amazu yabo basa nuko bagiye kuba mu bindi bice bigize igisagara ca Bujumbura. Turaza kuyaga nabo kuko biraboneka ko ari ibintu bibabaje cyane, ariko dutera tubibutsa yuko leta y'u Burundi ntakwitagize kugira ngo ibibutse yuko hariyo imetero badashobora kurenza kugira ngo aya mazi ntaba bagirira nabi, kuko urabona yuko ni ibintu byinshi cyane byononekaye n'amazu menshi cyane kumbure yoba yarabomotse n'ayandi akigira ivyo bibazo cyane. Kumbere turaza kuyaga byinshi aha turi muri Kajaga, turaza kuraba abanyagihugu tuze kuvugana nabo kugira tubwire imbega vyagenze gute, imbega vyatewe n'iki, imbega kugira bishike gushika kuri no stade tubona nga kuri no munsi byo vyatewe n'iki cyane cyane. Yes, gumana Niosel TV. Bite mutaha? Ni sawa. Biraza neza? Yego n'amahoro. Nege bakwita gute? Banyita Josue. Josue akasanzwe abahe hakorera he? Sanzwe nkorera ngaha mu Kajaga. Ego Josue, turabona yuko Kajaga yaratewe n'amazi. Kubwawe turabona yuko wewe utari kurimuka ariko turabona abandi bariko barimuka. Mbega nka wewe usa nuko umenga warabibonye, mbega vyatewe n'iki, vyagenze gute, mbega byabaye ryari? Aya mazi yariko yaramara nk'amezi 3 yari ngaha. Era amazi yakiza twibaza yuko yoba ari nk'imvura mugabo uri kurakurikirana si imvura uri kurakurikirana Itanganyika yaduze. Kuko abona n'abantu benshi barahamye kubera aya mazi bamwe bageze kure, rero natwe tubonye bibandanje turashobora kwimuka tuva ahantu ko ritegereza aya mazi sazoka amavuko. Si imvura nkuko mwavyibaza. Ni Tanganyika yoba yaraduze ko imo yagabuze yaza ari menshi cyane. Kandi urabona ko ritegereza amazi sazosubira inyuma vuba. Kubwawe ati rero si imvura ni Tanganyika yaduze. Ati none mbega muno cavuga ko mbega vyoba vyatewe n'iki kugira ngo Tanganyika isubire kuduga no gushikina? Gushika ubu natwe tubibona ko ntituzi ico bacarabitumye, ntituzi ko amazi yaguriye muri Tanganyika. Rero tubona yaje kunyene, rero ntituzi impamvu. Ati rero abandi benshi nuvuga bari basanzwe bagize Kajaga nuvuga abarundi bagenzi bantu basanzwe babino, ati rero benshi barimutse. Benshi baramaze kwimuka ko nk'abari mu gice cino hepfo bose barimutse. Abarahe inyuma bose baramaze kwimuka, benshi baragira ko n'abandi urabona ko bariko barimuka. None abajejwe intwaro bo babwira iki? Abajejwe intwaro urumva nk'ubu turamaze ko bavuga ngo bari ngaha mu Kajaga guhereza gatoma hose ngo bimuke baveyo. Mugabo urabona gusa natwe turacandiye mugabo mwanya n'umwanya turashaka kwimuka tuyabisire. Imwe kubwawe ati rero ico kogwa n'igiki nuko moya bisa canke bo yasubiza inyuma byokunda, mbega bimeze gute? Byokunda ko basubiza inyuma ariko bana biragoye, ariko ico mbona nuko abantu bamaza bakimuka bakayabisira. Hama nimba abajejwe intwaro hari ico bofasha bakara ukunda bafasha mugabo abantu bamaje kubisira. Ati rero mwe muvuga ati Tanganyika yaraduze, none yaduze kubera iki? Tanganyika urumva bamwe bavuga ngo ari ahantu baba bariko barubaka urugomero, abandi bakavuga ngo sivyo, rero ntawuzi impamvu cyo bacaratumye yadugwa ku murindi urasanzwe. None nk'abantu novuga bo barasanzwe barahabaye nga kuva kera bakubwira yuko ko ari bishasha canke vyarigeze kuba nkuko nyene? Oya, bavuga ko vyigeze kuba mu myaka irenganye kuko je ngaha ndahaje vuba. Tuvyumva n'abantu kanya ko yigeze gutera nkuko nyene mugabo yarateba yarasubira inyuma. Ubwo nivyo rero vya bindi leta yamisemerera ibwira abanyagiko hari metero badashobora kurenza bivanye n'ukuntu kiyaga Tanganyika aho kigarukira. Ivyo navyo bibaho kuko urabona ubwe nko kwitanganyika abantu begereje Tanganyika mu kubaka. Rero kubera zya metero basaba yuko bozubahiriza, ariko babona abantu ntibazubahirije. Abantu rero ntibizigize bazubahiriza rero. Ntibazubahirije ko uravye nka hari n'amazi yegereye kuri Tanganyika. Ati rero muri no misi rero amarira novuga ni yose rero mu bantu bagize Kajaga. Amarira ni yose kuko urabona hari benshi ariko barahomba ibintu, yarinjira mu mazu y'abantu, ibintu bikagira ingorane, rero mu usanga ari hataye. Mu bimaze kononekara nizere ko buzima bw'umuntu buratakara. Oya, nta muntu baravuga ko yapfuye mugabo caca numva yinjiye nko mu nzu yaronona nk'ibintu by'abantu, kandi no mu mirimo iyo hepfo benshi baramaze gutaha kubera indimo zarononekaye cyane. Zanone cyane zononwe n'aya mazi nyene. N'aya mazi nyene yazononye.
kubwawe nka n'umusanzwe widandariza akabotike ngaha ubona ko hari hakenewe gukorwa iki ico bakeneye gukorwa umva twe nuko nyene bidakunda ko amazi yasubira inyuma yosubira inyuma mugabo urabona ntibikunda kuko urabona yagira aho yomanutse umuyaga uvuze yacongera yakagaruka ati rero amazi ntazosubira inyuma vuba uwa mbere yakubwiye yuko byarigeze kuba ati yasubiye inyuma bigenze gute hayizigiye amazi kungana ikina gute ico gihe ko sinzi imisi yamazi ariko baravuga yuko yigeze kuduga mugabo yaratevye arasubira inyuma kuko naje muri kate ndi mushashi yes kumbere tuvyizere yuko amazi azosubira inyuma yarashaka kuzosubira inyuma gusa ndibaza ko bishaka kuzoteba nka wewe kumbere uravye ibintu vyabaye arinza asubira inyuma abantu wocu hano wocu utanga icimvire cyuko abantu baguma babino canke bohare kukunyene hakaba nk'ikiyaga kukunyene oya yasubiye inyuma yagakama abantu boshobora kugaruka mu zabo nta ngorane we numva basubiye kuza mu zabo nyene numva ko niyasubira kandi akaduka ko azoca asubira kandi kugira bya bibazo nyene oya ndibaza ngira ntayazosubira kugaruka nawe no turize ko byose Imana nibishoboye tuvyizera Imana ko arizo bikora yes kumbere tubandanye turondera abandi kumbere baraza kutwiganira byinshi urakoze cyane mutaba yego namwe murakoze cyane namahoro ni sawa bakwita gute rugari nyange Etienne batazira kamoteri turabona wari kurikira twase hari ariko turabona nkumenga kino kibanza cyari kibanza ciza ariko mu wonye gisiga kiri kibanza cy'amazi gusa byatewe n'ikigamta ibi byatewe nuko Tanganyika yaduze cyane kugera ku rugero rwo hejuru hano hari ibibanza byo kubakamwo amazu kandi no kuyabona murayabona mugabo Tanganyika imaze guduga cyane gati ntumbero nico gituma amazi yageze ngaha kandi abavuga ibintu n'ibindi bavuga yuko amazi yigeze gushika ngaha 64 niho amazi yaheruka gushika ngaha ubu rero urumva Tanganyika yarataye intumbero amazi aherukino 64 hayize imyaka 2 twikukiye emwe nuko nyene nikabatama bacu ba mbere baguma batubarira ati burya bane bacu ntimubone aya mazi yaheruka ngaha 1964 ati niho Tanganyika yakwiraha hose iyo serukaramu irakwira yuzura amazi ati birero ntivyahoraho ati kandi ntibibatera ubwoba ati ibi numuzo w'Imana iti bijo birahera ari wabitubwiye twavuganye hari yatubwiye yuko ngo amezi 3 yamazi ari ngaha ngo nuko nyene bimeze nkuko akubere ntakubeshe amezi 3 niyaheze ano mazi yicaye ngaha nkaje nabahajya hepfo hajya ariko n'inzu yanje iratwabiri mu mazi hajye hepfo hajyanye hajya tubona kajya kanuka hajya hepfo y'ujya mwana ni inzu yanjiri uraza kuja kwitwereka kumbure utureke inzu kuntu yameze mbega nawe nyene yakoretse muri ibi bihe nyene ico gihe ahantu twara twatera imyumbati ibigori inyanya zo kuri Noheli cyaye bonane niho twara tuzitera hakarinda hagera mu cihumye ariko kubera no Tanganyika yateye intumbero nico gituma duciye tubona ha amazi yaduze cyane agera ku rwego rwo hejuru nkaje ubu naravuyeho nagiye gupanga mu isite hariya ku musenyi murabiravye nkuko cyayibaze yuko amazi yadugiye rimwe na rimwe mbega yamazi yaduze gute vyagenze gute nko mu mwaka uheze aho Rusizi gwari gwaduze hejuru cyane gwarahateye yamaze hindwi imwe acaragenda ahanye naha mugaba kamuna ni Tanganyika tubonye ihameze amezi 3 yose ntagugira ntipunguka aho gupunguka igumigwira nkubisaha neza na neza 4:30 saa 5 Tanganyika ruhusha umuyaga amazi atangura nayo kuduga mugabo mwijoro iyo rumeze nk'uruhemye rusubira inyuma amezi nayo nyina camera nkagabanutse none mu bisanzwe hari hakweniye gukorwa iki kugira ngo abantu bagume babaho neza mbega bari bakwiye kuyabisa canke bigende gute nko ku gatwe wanje mubishije amazi ntivyokunda hubwo twaba turaja ahantu atari kubera tuyabishije kuva mu Rumonge za Makamba zahe Gatumba ntitworonka abantu baja hubwo twaba turakinja bukebu kukunyene ubu n'umuzo w'Imana umuzo Imana ihinduye ibintu neje rushobora gusubira inyuma kubera si Tanganyika yamyeho oya nkaho naba twahatera imyumbati ibigori ibintu byose n'ubwishaza bwahaba mbega umuntu nje ari vya bindi leta misemere ivuga yuko ari metero zitarenzwa kugira ngo isarengwa kugira ngo kiyaga ca Tanganyika mu gisigira metero
twebwe rero naho twari dusanzwe tuba ntihegereye na kaburimbi sino kwitanganyika ni hagati na hagati neza kure nko ku metero zirenga 1000. Tanganyika ngahiri he? Tanganyika neza iri hariya hepfo y'ibarabara kaburimbi niriya. Twebwe turi kure turarenga ni kilometero tuvuye kwitanganyika. Urumva rero nkagasotoro ka Tanganyika rwagombye kubyibuha cyane rugende runadutwaye. Ariko iyo abawumva nawe iki kibanza cyari cyatanganyika nye? Iki kibanza na gato ikibanza cya Tanganyika kiri hepfo ya kaburimbi ku metero 105 nizo za Tanganyika. None nko ku metero 1500 so bitsa Tanganyika gute? Oya. Ati rero umumva none abajejwe intwaro babivuga kwiki? Abajejwe intwaro nabo bateze Imana rega nabo baremwe n'Imana. Nico gituma ataca Imana ikoze ibintu bigumuko. Sabashinwa uzarango bace amifurege ntibikunda. Ariko Imana nubu nyene ishatse ikindura ibintu nkuko andirimba ivuga ati mukanya gati Imana yohindura ibintu. Yes, kumbure none abantu basanzwe baba ngaha mu Kajaga bo bavuga kwiki mbega bimeze gute? Abantu baba ngaha mu Kajaga hariho nk'ahantu hadasanzwe hatwagwa mu Kajaga kubera urukundo rwamye ruranga abanyamutimbuzi n'abanyakajaga barahana indaro pole kubera babona y'amazi ejo azogenda kandi amazi amaze kugenda twibera mu mutekano ntangere. Intererano ya mbere twebwe dusaba twebwe ntidusaba kuva mu Kinyinya kubera ikajaga yacu turayikunda. Twebwe turacihaniye indaro buke ejo rero Imana hinduye ibintu cya twisubirira mu mazu yacu. Ngana muntu kibayo rero muta aha narahavuye ubu nsigaye mba hariya hagati mu Kinyinya mwisite aha muri make bahita mu gacimbiri ka Ruhogo. Ubu rero mba mu gacimbiri kitwagira umugisha katarimwe amazi. None aha anye rero turabona bari bagize na fondation warwo agomba baka inzu nini yare yari inzu nini ya cyane y'amateka hama rero uruzi ruca ruratera nkuno mushinge uri ku metero irenga kuva hasi kuduga hejuru. Wari wagerageje kumva kugwana n'amazi ariko urabona ko amazi yagusumbije inguvu? Emwe ntako umuntu atari yagize umushinge w'amateka kugira umuntu yikingira. Ahinze ubona yari yakijambere n'ibitanda hasi biriyo. None ngaha ni wowe ibamwe wenyene cyangwa wari umuntu mu muryango wawe? Aha yari inzu mfata kibanza twabanayo na madamu wanje hamwe n'umwana umwe. Hama rero ubu twaciye tuhava kubera amazi yagwira ari menshi Tanganyika iraduga nta kundi twari kugira. Amazi amezi 3 ngaha. Mukaba mwari musanzwe muba ngaha. None aho muba bimeze gute? Ho barabemera ko ni kwa kundi nyene indaro kwa kundi nyene abarundi ko dusanzwe dufite umutima gukundana nyene ntawe bishika abantu bakabima indaro bagaca bababuje kuja kwipangira canke bakaja kurondera ubundi kuno bo bigenza. Twebwe nko muri make hano mu Kajaga nyene vyifashe. Hariho nk'inzu z'abantu bataba ngaha zitaba ziranuzura. Abatware nabo barabona yuko ari nk'impanuka yateye. Ubabariye uti ndabuza aho njyama amazi yateye barirukanga bagasaba bakaguha huba bakihabuze naho ugasaba indaro ku mubanyi nkuko vyamye biranga basokuru ha mukaronka ukika umusaya atangorane nimwe. Yes, kumbure urayi nkuko bitubwiye ati nuvuga abajeje intwaro bo baravyirukamo bakagira ivyo bashoboye ko barabona yuko aya mazi sayazosubira inyuma muri imisi nyene turimo. Twebwe n'ukuri abajejwe intwaro ntako badakora bakavyirukamwo bagasabira indaro umuntu kubera baravuga bati bene data ubuvise ivyumba bibiri abe muri kimwe ikindi agihereza umuntu kubera iki aya mazi sayo no munsi sayejo kubera Tanganyika ingene yaduze birenze igipimo ko 6 kugera ino munsi wavuze ico gihe n'umutama na twebwe sivyo twabonye nivyo batubarira. Urumva rero biteye ubwoba ivy'amazi. Numva ni imyaka 50 irenga ko. Yego kandi ingene tubibona sugora uko rusubira inyuma no munsi canke ejo. Ati rero ico kogwara ni kwa kundi nyene abantu nuko boyabise bakaza baraja kusaba indaro nuvuga ku bantu basanzwe bahigire nuvuga kino gihande ca Kajaga. Ego bosaba indaro mugaha nyene kubera iki twafitiye imirima twafitiye nibiki tugiye kure imirima icipfa. None ngaha murarima ngaha? Aha turarima hirya mu Ruhogo amazi nyene ameze kunyene utereje ijisho hariya turarima hari ibigazi hari umuceri mu apruderi tugiye kure ibintu byoca biyangara. Turabaye nyene turaba aha nyene baduhaye indaro ababanyi kugira ivyo biheze tuzoce dusubira mu mazu yacu. Hama ikindi naco nosaba nk'igihugu coraba
ingene cyo tugira utaronse ihema muga karonka hayishira bakamuhereza ihema kugira barabamba baramaze kabiri aronke nahashira abana nico nosaba muga batari nkambi uragenda nko kumana w'umuntu kaguhereza ahantu hatari inzu ukabamba hihe mukaburibereyeho hama amazi asubiye inyuma gacugira kubera uko abandanya duga niko abantu babandanya kwiyegeranya naya mazu tuvuga zohava nabura yes kumbere cyane ndagushimire kandi mutama turabashimiye cyane Imana ibahezagire nukuri namwe ntako mutagize muragahora muri tanguko nyene ariko turabona ko abantu benshi bangonga bose barimutse bose baragiye abantu ngaha barimutse baragiye bamwe bahumukajaga ku ikaburimbi abandi bagiye mu gisagara iyo za Bujumbura rero barindiriye amazi ahere hama bazogaruke kwa kundi nyene wabivuga turindira Imana izobikore ubu ikintu dusigaye duhanze amaso ni Imana yo mwijuru ati mukanya gati Imana uhindura ibintu nubu twabona bihinduka bugaca atamazi tubona ngaha mukajaga ariko nta muntu numwe yaratakaza ubuzima twebwe hano nta muntu aratakaza ubuzima nta n'umuntu aratakaza ibyo atunze tukiyabona kubera datembagara umuntu aryamye bugaca ariko arajya umunyenga amazi yamudugije hejuru aca vyuka kigira gusaba indara handi nta urahasiga ubuzima nta n'ibintu byinshi birononekara atari ibintu by'indimiro amazi asanzwe aho nkazijya z'amatafari mabisi zarabomotse zimwe mugabo izindi nzu zikomeye z'amatafari ahiye ziracakomeye yes kumbere nk'uko bababwiye ati twagerageje kubabariza ivyo mwari mukeneye kumenya byinshi ni kuntu abantu basanzwe babayeho ino turumva yuko ni benshi bamaze kugenda benshi baramaze kwimuka baja kurondera novuga indaro ku barundi bagenzi babo ku barundi bene wabo ku barundi kumbure bazobafasha kuzobarabaha indaro muri iyo misi mike nyene gushikaho amazi Imana nkuko bababwiye ati nkuko abarundi sanzwe twizera Imana gushikaho Imana izokora novuga icagihe cyane nicagera cyo kuyasubiza inyuma kizoshike hama abantu basubire kwiberaho neza ino mukajaga ino nyene beba yita gute mutama mukajaga quartier ruhogo ino muri quartier ruhogo nyene niyo twaradusanzwe turi yes kumbure wari kumwe na Beni kuri micro behind camera yari Arkeni ni niyo sel gumi kuzanira y'amakuru wama wifuza kumenya mbega bimeze gute mbega abarundi bene wacu bambereho gute mbega bimeze gute mu gihugu cacu yes kuri micro kumwe na Beni behind camera Arkeni tuzosubira naho gutaha yes ntibagire kugira subscribe ni niyo sel TV kandi ngagiye ryari baraba ryari baraba ryari baraba kabisa n'imiduga n'amabeni yose niho yaca wa mufurege n'abashinwa bari bakoze uraho muri mu amazi mwe muremure